ndanezerewe cyane urumuri rwamaze gushikiriza icegeranyo uretse babivuze mu ncamake ibyo bambwiye ndabizi Uburundi bwose nagira ndababwire yuko ni igihugu kiri muri chantier. Uburundi abenegihugu bose bari ku kivi. Hariho ababaza ngo mbega ko isima ya Kenya mwari muzi ko ari kubera iki? Isima ya Kenya kuko Uburundi buri muri chantier, nta hantu na hamwe uca usanga abarundi batariko barubaka. Mugabo ihinguriro ryagumye ari rya rindi nyene. Nico gituma mpamagarira abagwiza tunga ko ubu nyene botangura kwiyumvira imigambi kugira amahinguriro menshi, ntidusubire kuja kurondera isima hanze kandi dufise ibikorwa mw'isima ngaha. Turabifise aha mu Burundi, turakeneye amahinguriro n'imiburiburi 4 ahingura isima kugira turonke ivyo dushora hanze. Uburundi murabaza muti mbega kw'igitoro ca Kenya harya hariho abazi ko ata gitoro cinjira, ahubwo ubu abarundi bamaze gutera imbere, bazana imiduga myinshi, ni ikimenyetso c'iterambere. Ubu kera hariya aho twita mu Rutoki uwufise ikinga niwe yaba ari umugabo, none ubu uwufise imoto bamwita mutoyi. Ivyo vyose binywa igitoro. Ubu dufise amamoteri yatsa amatara, dufise amamoteri avomera mu mirima, ivyo vyose ni igitoro. Hanyuma tugaca tubaza ngo igitoro ngo cagabanutse ni kubera iki? Nagayo ndabarya kara. Ubu dutangure gukora kugira ngo dushore hanze. Ndakenguruka cane ivyo urwaruka ruriko rurakora kugira ngo dushore hanze, duheze tuzane ya mahera y'agaciro azotuma twizanira ca gitoro mu mahera y'iwacu. Iterambere ryamaze kwinjira mu gihugu cacu, ni ibintu biboneka. None rero kugira ngo ntiturekure iciza twafashe, icambere tubumbatire amahoro yacu. Ingomag.